urumva rero imbere yo kumbwira ko nshaka kumbwira reka nangure kukubaza jewe imyitwaro yawe sigaye mbona ku ishuri sinkiza kuko ari igihe ndakubona ucerewe kandi hari igihe après recreation ngenda ku ishuri nkaza nkakubura none urashobora kumbwira nihe mpamvu bituma ibyo bintu bikora imyitwaro ya gute ntabwo ndiko ndagutahura kandi uvuge n'ingoga ko yaje niko ndashaka kubwira ibyo narinje kukubwira hama ntaye urabona amasako agiye ego urakoze kuba unyemereye ko mu mwanya reka mbanguse kubikubwira none kuki ushika ucegwa ku ishuri kandi bigize imigize gatatu n'umunsi hama ari igihe nza ku ishuri aho wiga naho nyine nkakurondera bakambwiye ngo nibatonze biteganije yego maze ntaza kubera hari igihe ncuka mu gatondo ugasanga nyine ndafise ubute numva mwe ngashaka kuguma ndyamye niyo mpamvu mbitara ushaka kumbwira ko kuryamira cyane uri umunyeshuri ko iyo niyo yo bari insobanuro ushobora kumbwira kandi uzi ko turabiyaze ko ibi sorry ni kubera gusa nari maze iminsi nyumva nabi hama hari ikintu ushaka kukubwira ese ndakubajije ikibazo canje ushaka kunyishura urazi ko wewe ntabwo noteba ko kwishura kandi gusa watevye kumbwira ariko ko wihuse kumbaza sindaheza kwanza ndacashaka kumenya impamvu ibituma nakubwiye ibyo tubyihoze ibyo nkonye sinakubwiye impamvu numva ubute kubyuka nyamumva nameze neza mbwira abashoza kunyishura ariko nimba wowe bugwaye ushaka kumbwira tugaca kwa muganga ntaho uragena bazi kukubwira numva ubute ubyutse mu gatondo nashaka kugura njyana ariko none mvise icyo ushaka kubaza okay nta kibazo reka asi ntushaka ko nashaka menye impamvu ibituma menye uko numerewe ko razi urabizi cyane nawe ubimenye ndati kumenya amashe kandi cyane rimwe guteranya rimwe bingana n'ingahe nje kibazo jewe kandi ndakirengeye yasheri nyishura na wambye kuza kunyishura ndakwishura kuko hajya n'umwana wo muri maternelle hajya batangura mu maternelle premier maternelle troisième maternelle ico kibazo cyo kucishura mwese jewe vraiment no nyishura kwa mu finaliste ni mu terminal ngoma meze shuri okay na kibazo ngira ngo ni kabiri wow ndishimye cyane ndishimye wow ikibazo canje akameme ico zimwe sheri umusanzu ico kibazo canje cyari cerekeye ikibazo meze neza ya ako sheri nizere kutaza kunyangira ibyo ngomba kuba oya nawe vraiment nawe no kuri mon amour ukuboko kwanje kandi casigarana iki please ushaka kwiwanje kandi ufise kwiwawe sheri imabasi koko kwanda gufate gusa basi ariko basi dukorana kwa maboko basi aho ni sawa kuko kwanje nako no guhora ndagukunda sheri uramubabaza habaye iki sheri uraribwa mu nda no afise imbari nanzi ko uza kurya ay nacho baba afise imbari nta kibazo nibaza ko tuzobivugana kibazo nzogaruka tubivugane neza bazi ko nawe nitwoshobora kubivugana ndashonje ngo manje muhira bazi ko twiyive mu kanya gatonya kandi tuyaze byinshi sawa tuzohurira hasi ngabo ugende cyuzo
sawa nugiye kibazo ngiye muhira ndashonje ugenda uruhuke naje gende nduhuka tonya ejo mfise interrogation ndabona ko nzari ndabona ariko ibani rero turi batatu tukiri kwishuri Nashaje kwishuri none usubira basi nakubwira sawa basi nje ndikumbuye kwishuri kandi ndo muhira kubera amasara agiye yego sawa naje mu mangenje naje okay sinaguherekeza sawa okay fine Queen jana guhamagaye kugira ndakubone kugira tuyagene nuva ndagukumbuye cyane gose merci kajyaho cyumva agenda nerizero cyane gose kumva ko wowe nkunda hama umenga ntumeze neza hari ikibazo numva nameze bon nashaka gusuzuma ibyo bintu ngende wanyumve bijya bintu biri tayari biri ngaha kubera nyine nagutelefone watevye gushika na niyo mpamvu nashitse ngaha kuva kera nje ndakora akazi kandi je mpagaze ngaha iminota yose natende ko ndakurindira nataye amahera kora je nkora n'umuzungu ndabitahura so kuri iki watevye iva nakubwiye nije ko wantahuye simeze neza hama urazi ko ibyo byo kuvuga ngo urankumbura urazi ko atamisi ibiri byohera tutahuye hahantu numva musanzwe ibyo turaza kubivugana basi twahura hahantu no mwanya sifise mwanya okay na mwana fisi bira bishasha okay siniyumva neza impangende okay kibazo tora nizere ko araza kugukwira thank you yes ariko byo guma wicereza iki uri kumwe nanje umengano nta munezero ufise gerageza zo kukura kuri niko gusa ntiyumva neza sinabikubwiye okay sawa tamani na deplace ndaje afise déplacement yawe sinzi ko noroshitse déplacement nayihaye umutipe agene gushira mu gitoro naje gusa je nafashe ni package kubera nyine sindagucereje ariko nashitse ngaha nakurindiriye nakubuze nakunda ariko nzuzana n'undi munsi nakibazo baba basi ya déplacement okay nakibazo shiri uri kumwe nanje ntugire ikibazo uri kumwe nanje byose urafise nayo wasi nayo wawe twakunda gukunda ja bye okay tuzosubira Queen. Sawa. Queen. Sawa. Naruja. Hama kwishuri bimeze gute? Hari ivyigwa byose uravyumva? Aya. Nta umenya byose. Aya, aho atana kimwe gishobora kukunanira cyangwa atana kimwe ushobora kuba utumva. Matematike ni unanira. Iyo ni ngombwa matematike ukunanira.
kuko ndakwitegereje wewe ndabona ko utameze nk'uko wahora umeze. Je sinzi igituma numeze neza gute. kandi hari n'undi umuhungu ahora amfasha kudiswara sa amfasha kugurisha amafaranga. inde uvuze? Umugenzi nje twigana ku ishuri. Umukobwa umuhungu? Tuba turi benshi. Wari uje kumbwira ko ari umuhungu? Ni umuhungu atwigisha mugabo tuba turi benshi. Jewe njye nanga mahera ya kuri diswari kugira ngo ushobore kugira ubwenge bwugurutse, ushobore gutegera ikigwa ari cyose, ikigwa cyacho cyose professeur wawe abaguhaye. Yego papa. Kubera kino shambira ngo mathematike nayo wumva. Bamwe bimesi cyose ntazi. Tazi. Bana jama amafaranga nta. Papa ndakatwa. Bino bavuze ngo meze neza. Hari gihe ubugwaye malaria wewe. Umbe nzani turiko turavuga byinshi. Twayaze namaze kumva ingorane ufise. Kuri ubwo rero genda uruke. Misike tuzobyaga nejo cyane ejo. Sawa? Ariko ntarabona iseka. Baby. Sorry, nanzi ko ari Iva. Kubera izo muzi wambaye. Wamundangira ahantu ari basi. Iva. Nokwereka ahantu hari. Indira mpeze gucana imbabu. Tugende? Sawa. Ndarusha kuva aho twagiriye. Kuva aho twagiriye tuba hariya gushika. Ndarusha hanyereka hano akorera abantu. Urusha si umurondera nije ndamurondera. Kwanza wewe wagumye umbarira ngo ujya mu tipe none kwanza wewe ntuzi n'ubuzima bwiwiwe zimuzi wavuze niziwiwe nije mpora ndazimutiza ngo tugende tumurondera. Uruzimutiza izo muzi niwe hora uzimutiza. Nibiragutangaje tubandanye tugende. Kwanza kaya gafuko karabe kwanza kaya gafuko niwe aha nituva kaya gafuko niwe ujya Iva ahubwo rero tumurindirira hane nazagomba. Sawa.
nayo je naenda muzanye umuntu ajya kurondera je naenda mushikana ngo ndangiye tuzosubira Kwene nibiki ngira nibiki Ni Iva. yego ni jewe No, ndiko ndarota cyangwa ndiko ndabona. uriko urabona none utangaye iki Uku no sindabitahura. Ukumeze naya mahera ibihumbi 10 ugumuma sindabitahura. No, siva wewe ndiko ndibesha. unyine ubu Aka niko kazikora ibi nakazi kiwanje tamvye leta nkozi Iva urati ibibazo wanye nawe ndafise imbanyi yawe ariko sinahura tuzoga ivyo onya mbega ry'amahera wayakura he no ibibazo wanye nawe ndafise imbanyi yawe ibi inye nibyo bizotunga umwana wanje no oya wowe urafite imbani jewe ya ndafise imbanyi yawe jewe nakubwiye ati sije naguteye yonda ntakazi mfise sinumva n'amahera afise kugutunga we niyo ndayiwawe n'amahera yo kurya harananira imuzi zo kwambara ntamaniza hama uje nga ndafise ndayiwawe jewe niho ngishika sindaruhuka nkundekambe ni sawa be kuri misi naenda gukumbura ya Netari gute none ni sawa Sheri nani gushenviye hiyo kure cyane numva ameze nkabiye uzi ko ejo kwa gatanu ko twari dufise exam ibibazo byo bisigaye binyica ibisanzwe nyataje n'ingene mwana numva ubutemishe sinaza ku ishuri naje kuwa kane najyanye nka saa 10 z'ijoro kuko nariko nditegura ikibazo c'ejo Sheri gute none umeze bwa nuko utavuga Sheri avuga nuko ahubwo none ko nzindukiye muri amasaha namahoro none namahoro narinje kukubaza ca kibazo twavugana ku ishuri mbe nibuze usanga nibuze mbiki yajya unuze ko umunyeshuri abafise ibibazo byinshi Sheri nzi ko mfise imbanyi yawe Sheri tena lizi hajya ko uri kurashina none ivyo hajya uri serious Sheri jonye nabishamo gufina Sheri none nibuka cagiye basi twabikora bega hajyanye nari namaze kuva mu bihe janje naciye nisanga nasamye ariko Sheri tuvuganye ukuri mbe urabona ko sawa ivyo uravuga nivyo waciye igihe kinininya ubu turi mu kwezi kwa gatanu jewe co nizi neza duheruka guhura je nawe hari mu kwa kabiri tariki 9 Uja wibagiye Sheri
nibuka ko twabonanye mu kwezi kwa gatatu kuriko kurahera mu Jibu. Hoya ndabona ko wewe kandi kuravuga Baby kwanza tok genda viraho genda ndosoko manzi ni umenya wikuye nibuka neza kwanza hari mu kwa mbere oya yari mu kwa mbere yari mu kwa gatatu taribuka please ibuka urava ngaha cyangwa nuva ngaha genda madama reka shuhenda Queen. Sabe. Yarabe man. Ni Vicky. Sabe. Ni Vicky. Queen ni Vicky mwana. Papa. Ni Vicky. Queen. Mbabarira papa. Dakware wakosera iki? Papa mbabarira. Queen. Papa. Ni Vicky. Nase kukumvira kwera. Mbabarira papa mbwira ko nza kumbabarira. Cyese cyo kubara ntaramije ndakubariye. Sawa. Ibuka. Chagiye ndiko ndadaho. Chagiye ndiko ndadaho. Papa. Aya ni Vicky mbarira kuri marira. Papa ndababara. Ubabara he? Munda. Papa ndababara. Papa. Queen ndagusavye. Ihangana. Urakoze. Umbarire ingorane ufise. Saba? Okay. Papa. Sawa. Papa. Mbabarira kweli papa. Nakoze ikintu kitabereye papa mbabarira nase kukumvira. Queen umbariye iki? Namwenye imbani aranyanyica n'ubumenga sinobaho papa mbabarira. Mwana nje Queen reka none mesara. Wotuma Sara Queen. Ivyo mbuya nivyo kuri kwe. Kandi rero Queen kweri kutambariye Queen. Go. Papa nagomba manura abakobwa bari bameze uko aho gukurikira ibyigwa bakiga bakumvira ababyeyi ariko rero bagaca bahitamo ubusambanyi bagahitamo gukunda abahungu kandi bakiri ku ishuri. Ibi nibyo bizobashikiye papa. Sorry nukuri mbabarira. Ivyo mbariye nivyo kuri Queen. Queen. Oh my God. Mana. Queen. Mwana nje Queen. Queen.